unyumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi. Jewe umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo guha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Noneho uno musi ntitwizerana twizanya ikirundi c'abarundi. Iki ni ikiganiro c'60 kikongera kikaba ikiganiro ca kabiri cyo kumenyekanisha. Jewe uno musi rero menyekanisha ibintu bibiri. Ubwa mbere na mbere uno musi turi tariki 21 ukwezi ruhuhuma mu 2021. Igenekezo rya 2021 ukwezi kwa kabiri zina mwaka ni igenekezo ryahariwe indimi kama, ururimi kavukire. Ururimi kavukire mu Burundi nabwo ni Kirundi. Nukuvuga rero ko uno munsi ndakeje abantu bose bakunda Kirundi, ndakeje abantu bose bahagarariye Kirundi. Uwa mbere na mbere nkeje niye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Major Evariste Ndayishimiye ko niwe muntu wa mbere ajejwe Kirundi. Ndakeje n'abandi bose bamufasha, ariko mugabo je ko ndi munyakaranga kandi nkaba nkunda ikirundi c'abarundi. Ndakeje umugenzi wanje yitwa Karegwa Yohani Korode, arakunda Kirundi, abantu benshi bakwiye kumurabirako bagashima n'ivyo avuga kuko avuga Kirundi neza kandi bigasa neza. Uno munsi rero mfise ibintu menyekanisha bibiri. Ikintu ca mbere na mbere ngomba kumenyekanisha nuko muri ino ndwi nzogira ibiganiro bijanye n'ururimi rw'ikirundi c'abarundi. Nukuvuga ko ururimi rw'ikirundi ko ari ururimi kama, ari ururimi kavukire. Kubera kandi turi kwigenekezo rya 2021 nzogira ikiganiro zina munsi w'ino ndwi kugira ngo nigishe abarundi ndabereke ko ari nkenegwa ururimi rw'ikirundi. Arico gituma nazanye iyi nkinzo. Iyi nkinzo kubisanzwe Uburundi bukingiwe n'ibintu novuga nka bibiri canke bitatu. Mugabe cyambere na mbere gikingiye Uburundi ni ntwara miheto zikingiye Uburundi, inzego z'u Burundi. Ikintu caka gikingiye Uburundi n'ururimi rw'ikirundi. Ururimi rw'ikirundi rero cyo gituma nazanye inkinzo. Mugabe ko nsanzwe ndi umutimbo ntako nozana inkinzo ngo nsinzane n'imirisho nayizanye mugabo inkinzo. Ikindi ca gatatu gikingiye Uburundi n'abarundi twebwe nyene, nukuvuga ni igisirikare, igisoda, inzego z'u Burundi, ururimi rw'ikirundi, hanyuma kandi n'abarundi. Naho namamvuga ngo urakunda Uburundi, uragakunda ikirundi, uragakunda n'abarundi, naho ndabivuga. Naho ndababwiye ko zina musi yo muri ino ndwi nzogira ikiganiro kuri WhatsApp. Ico kiganiro kizoba atari kirekire nk'imota 12-13. Nzogerageza gusigura ingene Kirundi ari ikintu cyo gusonerwa, ari ikintu cyo gukurikizwa, ari ikintu cyo gusonera kandi cyo gukingirwa. Arico gituma bajya abantu mu magaba bariko barigerageza kwiga urundi rurimi rwo hanze, jewe ntamererwa nabi nkambona yuko batayakaranga. Mbere no muri nondwi nzokwerekana ko umuntu adakingira ururimi rw'ikirundi uwo muntu ni nyanka Burundi. Ivyo nzovyerekana. Hanyuma rero kuri YouTube naho. Kuri YouTube nagomba ndababwire ko itariki 27 ukwezi kwa kabiri ariko kwa ruhuhuma mu 2021 nzogira ikiganiro kandi cikibiriraho. Kizoba ari ikiganiro ca kabiri kubera ica mbere naragikoze. Ica mbere nagikoze itariki 30 z'ukwezi 0 2021. Ubu none nzobabwira iki? Dusanzwe turi mu ndwi y'ikirundi. Ko nuri mu ndwi y'ikirundi rero nzovuga ikirundi. Nakahe kamaro ko kwiga ikirundi? Akamaro ko kwiga ikirundi nakahe? Mu yandi majambo uvuze ngo kwiga, hari umuntu akwigisha ikirundi? None kwigisha ikirundi, kwiga ikirundi bifise akamaro akahe? Aha rero ndashitse ku barundi bishwi. Abarundi bishwi nukuvuga abarundi bo muri diaspora. Ishwi ni jambo jewe natanguye, jewe Ntafatiro Patrice natanguye ryo kuvuga ko abarundi bari muri diaspora n'abarundi bari ishwi canke kwishwi. Mugabo kugira ngo ntandukanye abarundi bo kwishwi ku mutumba Mujigo wa komine Buyengero mu Rumonge kugira ngo ndabatandukanye nabo bari baho hantu. Abarundi bo muri diaspora rero tuca tuba abarundi bishwi. Naho rero none umurundi wishwi afise akamara kahe ko kwigisha umwana wiwe ikirundi? Umurundi wishwi afise akamara kahe
kuko yokwiga ikirundi. Nivyo rero nivyo tuzoheza. Ego ndaguhaye mwiriwe no mubanye haciye muga ivyo ntavyumva kubera avuga n'icongereza muga kubera ko azi ko ndiko ndagira ikiganiro acamenya ko ngaha baranzi ahamba baranzi ko ndi umuntu akunda imico kama n'ingoma mpandazanigira ngaho kwirembo hanyuma n'abavuzi b'ingoma bakaza kuzitoraho no kuvuga ngaha baranzi. Aho rero je nkavuga nti none imico kama kwigisha ikirundi kwiga ikirundi uwo mahanga bifise akamara kahe? Ivyo rero ntuzutangwe ku munsi wa gatandatu kuko niho tuzoca tuvyiga. Kandi je mbaye ndakenguruka n'ubu je sinzoreka gukenguruka kuko mawe yarabingishije. N'ubu ndakenguruka abantu bose bagenda kuri YouTube bakaraba ivyo mvuga, abantu bose bantera impigi, abantu bose banyunga amaguru mu nyuma, abantu bose bagerageza kuntera intege ngo nshobore gukora neza, bose ndabakengurukiye kuko ntababesha atari umuryango w'iwanje nta muntu numwe ashobora kumfasha. Mugabo hari abantu bamwe nzobabwira ni naka yaramfashije. Amaze kumfasha rero ntaronka akaryo kukuvuga. Ndabashimiye mwese kandi hazogera igihe ndabavuge mbere n'amafoto yanyu ndayerekane. None rero sinariko ndigisha ikirundi nta kintu kinini yatwize. Mugabo ico ndagusavye gusa sabikanya ubutumwa. Ico ngusavye ni kimwe gusa, sabikanya ibimvuze kugira ngo haba abarundi benshi bazokumviriza ivyo mvuga kuri WhatsApp kandi hongere habe n'abarundi benshi baza kubiraba kuri YouTube. None rero urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma uragakunda abarundi uragakunda uburundi uragakunda n'ikirundi kugira ngo ugo rurimi rw'ikirundi ruheze ruve mu gihongo c'izindi ndimi c'ubuhojojo bw'indimi ahubwo rubu rurimi rwiza cane akanohereza ko ngaka. Ingwano y'isi yose ya mbere yatewe kubera abadagi bashaka ko imico kama y'abadagi imenywa kw'isi yose. None ni kubera iki abarundi baza kwiga indimi z'abandi bantu bakavuga ibindi by'abandi bantu bagatamba ibindi by'abandi bantu? Ivyo uzobimenya ku munsi wa gatandatu no muri inondwe. Urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma. Yari Ntafatiro Patrice umusongore canke umumana yamuka ku mutumba Muremera muri komine Giheta umwami n'abagabo mu ntara ntwaro ya Gitega mu Burundi.